twahimbaje yubile y'imyaka ijana y'ubusaserdoti mu Burundi mukanyamuneza ntangere ko mwabibonye kandi nogira nti mbere dukenguruka ivyizi yubile idusigaranye. Iciza ca mbere yubile idusigaranye nuko twese twiyubukije iteka n'ibanga ry'ubusaserdoti kwari nkenerwa mu muryango w'Eklezia. Kuko twabivuga umusaserdoti ni karahara mu ruganda ntibacura. Ca kabiri yubile dusigaranye nuko abasaserdoti twese twararonse akaryo ko kwinagura, haba mu nyigisho twaronse, haba mu mafungo, haba mu ngendo nyeranda twagize, zose zerekeye kuri yubile y'ubusaserdoti kugira ngo tunagure muri twebwe ingabirano twaronse aho twubikwa ko ibiganza. Kandi mwumvise n'abasaserdoti bonyene bavyiyemereye mu ijambo bavuze bavuga bati muzobona igihinduka mu buzima bwacu, ingene zizorushirizaho kugira umwete, ingene zizorushirizaho kwitangira igihugu c'Imana, kandi ivyo na twebwe turavyizigiye ko abatari bake bashoboye kubishikako. Kabaye n'akaryo ko kuzirikana akaranga k'ubusaserdoti kugira ngo dushishikare kwihebera igihugu c'Imana. Turabona ko kuba umusaserdoti ari ugushinga imizi muri Yesu Kristo, gushinga imizi mu rukundo rwiwe, kumwe Yohani mweranda atubwira ati, avuga amajambo ya Yesu ati tutari kumwe, Yesu abivuga ntacyo mwokwishoboza. Pawulo akabana yagira ati nta na kimwe kizodukura ku rukundo rwa Yesu Kristo. Byo nivyo twagerageje kuzirikana kandi turiyemeza ko twogendera. Ku ruhande rw'abakristo nabo icuye iyubile ibasigaranye nuko twabatumiriye gushigikira ibanga ry'ubusaserdoti, gusabira abasaserdoti, gusabira abariko baritegurira kuba abasaserdoti, kubashigikira, mbere no gutanga intererano zisahiriza mu ndero yabo bitegurira ibanga ry'ubusaserdoti. Gutyo rero n'abakristo inyuma ya ca gisabisho twari tumaze umwaka wose tuvuga ca yubile, umwaka uraheze, ariko twarabatubwiye yuko boshishikara basaba nyene umurima ngo arungike abakozi benshi mu murima wiwe, kandi ivyo turazi ko bazobirangura kuko n'abatari bake bari basanzwe batora ico gisabisha Imana ngo yitorere mu ngo zabo, mu miryango yabo, abituma umurima wayo. Iyatigwa ryabo yabaye intambwe ihambaye novuga nti mu buzima bw'Abarundi, kuko murazi ko ico gihe nta mashure yariho kugira ngo bige, baja kure, baja Ushirombo, bakaja Ikabwayi, kandi hose bagenda n'amaguru. Bisigura yuko iryo banga baryiteguriye bitaboroheye, bemeye utwigoro twinshi twabategurira vy'ukuri kuba abatumwa b'umukama bihebera bene wabo. None rero urwaruka rw'uyu munsi ko muri iki gihe nobwira yuko kwitegurira ibanga ry'ubusaserdoti ntivyoroshe, birasaba utwigoro. Kumo Yesu Kristo nyana bivuga ati ushaka kungendanira niyihebe yikorera umusaraba wiwe angurikire. Rero bwa mbere nuko ubwo rwaruka rwomenya ko gukurikirana ivyigwa n'umwete uhozako.
batokwigera bidohokako, kuko badateje imbere ubwenge bwabo mu vy'ubumenyi ntibazoshobora gushika imbere kandi ntibazoshobora no gushikira iryo banga. Hama ubwa kabiri nuko abo bapatiri ba mbere bari no mu ba mbere bakiriye ingabirano y'ukwemera, bari mu mparugwa z'urwaruka rwari muri iyo paruwasi ya Muyaga, kubera ubukerebutsi n'ubutwari bwabo baciye batogwa mu bandi ngo bagende muri iyo seminari, ngo bagende kwiga. Rero navuga nti n'urwaruka rw'ubu rugira ubukerebutsi, rugira ubutwari, kugira ngo n'abarurera bashobore kugwizigira, bashobore kugwereka inzira, babona yuko ariyo bakurikirana n'ugushaka kwabo, atari barinda guhata nk'uko tubibona mu rwaruka rumwe rumwe usanga ruheba n'amashure canke rwagenda mu ishure rukirwa rwicaye ntagire ico rukurayo. Ica gatatu rero nuko gukomeza ubukristo, gukomeza ukwemera kugwaruka rumenya Yezu Kristo kandi rukamukunda, kuko Yezu Kristo niwe muntu wa mbere arushakira ineza, niwe muntu wa mbere aruzaniye urukiza. None bamenye kumwiyegereza, bamenye kumukunda, biciye na cane cane mu gisabisho, mu bikorwa vy'urukundo no mu twigoro bagira kugira ngo baserure uwo mutima bafise wo kwiheba no kwihebera bene wabo uzoshobora kubaranga bamaze batowe bakaja muri iryo banga.